ashimwe cyane ndabaramutsa mwese mu izina rya Yesu abariko baradukurikirana kuri televiziyo ya BE TV ndabaha ikaze kandi muri kiganiro canyu mukunda arico cacu ca family work aho tuvugana tumaze igihe kinini twese hamwe n'abakozi b'Imana batandukanye dufatanije igikorwa c'Imana tuko turigisha ku gitabo c'abanyefeso ngira mbandanirize aho bagenzi banje bagarukirije canke aho tumaze imisi twiga kuvyerekeye igitabo c'abanyefeso nkuko twabivuganye mu bitabo vyatanguye twaravuganye kuvyerekeye iki gitabo c'abanyefeso amamuko yaco uko cagiye uko Paulo ishengero yarafise ubutumwa agomba ko rimenya na cane cyane aho twabonye ko ari gitabo twavuga ko ari cete candikiwe ishengero gifise intumbero yo kuvuga ubutumwa bushitse bwuzuye murabizi mwese nkuko twabivuze ubu butumwa Paul yavuga yama yipresenta canke yama yisigura avuga ko yahawe ubutumwa bw'ubuntu ari ntumwa y'ubuntu bwa Kristo kenshi yakunda kuvuga ko jewe Paul canke jewe Paulo intumwa ya Kristo nahawe iri ibango ryo kubashikiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu ndagomba ndababwire ngo ubutumwa bwiza bw'ubuntu bushitse bwuzuye turabubona muri iki gitabo c'abanyefeso kandi kenshi Paulo yikarandika yarasigura aya majambo yo kugaragaza ubutumwa bwiza bw'ubuntu ikibugize ibiri muri bwo canke yasigura kenshi avuga ngo ubutumwa bwa Kristo bugizwe n'ibiki iki ni kibazo dukwiye kwibaza igihe cyose tuvuga ko turi aba Kristo canke nimba tutaramenya na Kristo ni viza ko tumenya icazanye umwana w'Imana ngaha kwisi mbega yarafise ubuhe butumwa ikindi ni ikintu dukwiye kumenya nibwo butumwa bwonyene abantu bakwiye kumenya butanga gakiza butuma butunywanisha n'Imana umuremyi wacu ubu butumwa nibwo butumwa Paulo yavuga nibwo butumwa ba Petero bavuga nibwo butumwa intumwa zose Kristo yasize zavuga nibwo butumwa Kristo wenyene igihe yaza ngaha kwisi yavuga no mu isezerano rya kera nibwo butumwa tubona bwavugwa bukavugwa mu bundi buryo ariko ari bwa butumwa nyene kuko n'ubutumwa buza buserura Kristo igikorwa ciwe ico yakoze ico atanga nico arema muri twebwe nico agira abamwizeye rero ubutumwa bwiza bw'ubuntu tugira tubandanirize turabira hamwe twese iki gikorwa gikomeye mu kurabira muri cicete c'abanyefeso nkuko mwabibonye ku gice ca mbere igice ca kabiri n'igice ca gatatu twese hamwe twagumye twerekana yuko igikorwa Yesu yakoze igice ca mbere gushika ku gice ca gatatu ivyo bice bitatu bitangurira ikicete c'abanyefeso ni bice bigaragaza neza ubutumwa bwiza umuce wa mbere w'ubutumwa bwiza bene data ni vyiza ko muri igice ubutumwa bwiza arico mumenya neza ibice bigize ubutumwa bwiza nyamukuru ubutumwa bwiza igice umuce wa mbere urabiye kuri cete Paulo yandika abanyefeso ugizwe no kugaragaza Yesu wariwe ugizwe no kugaragaza Imana busigura Imana yari ariko kandi ubutumwa bwiza yavuga mu banyefeso bwaragaragaje cyane buraserura igikorwa Kristo yakoze ngaha kwisi icari caramuzanye ngaha kwisi ubutumwa bwiza tubona ngaha mu banyefeso gice ca mbere n'igice ca gatatu tubona igikorwa c'Imana tubona Imana mu buntu bwayo yarakunze isi yarakunze abari mu isi hama mu buntu bwayo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo abe ikimazi kidunywanisha n'Imana yabaye ikimazi gikuraho icaha c'umwana w'umuntu ubutumwa bwiza ku gice ca mbere gushika ku gice ca gatatu tubona ico Imana yakoreye abantu Imana yatanze agakiza ku bantu Imana yacunguye abantu Imana yagiriye neza abantu igice ca mbere n'ica kabiri n'ica gatatu kigaragaza Imana icikorera abantu Imana niyo yumvira ivy'agakiza Imana niyo yatanze umukiza Imana niyo yaciye inzira kugira ngo ako gakiza dushoboye kugashikako neza Imana niyo yagiriye ubuntu abantu Imana niyo yavyoroheje kugira ngo ushobora kwizera ashobore guhabwa agakiza hama niwo muce wa mbere ukomeye wo kumenya igikorwa c'Imana ico Imana ikora mu yandi majambo agakiza ni igikorwa c'Imana kuva mu ntango gushika ku iherezo Imana irifuza ko tumenya ko atakindi cokiza umwana w'umuntu
agakiza gaduhesha kubabarirwa ivyaha, kwezwa, gutsindanishirizwa, kwemerwa n'Imana, gushirwa mu muryango w'abana b'Imana. Ni igikorwa c'Imana kuva mu itanguriro gushika mu iherezo ryacu. Ni Imana yiyumvire gukiza abantu, ni Imana yatanze igishobora gukiza abantu, ni Imana yonyene yapfiriye abantu, ni Imana yazutse kugira ngo icike inzira n'ukuri n'ubugingo, ng'umwizera ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ariko kandi ubutumwa bwiza ntibugarukira ngaho. Benshi cyane iyo tugeze ngaho turicara, benshi turaryoherwa mu mashengero canke abitwa ko arabizera, iyo bariko barasigura ubutumwa bwiza baryoherwa kuguma gusa kuri wo muce w'igice ca mbere gushika ku ca gatatu, aho tubona Imana ikora vyose, aho tubona Imana iduha agakiza. Ndabasubiriremo, ntidukizwa kubw'ibikorwa vyacu. Igikorwa cyo gukizwa ni Imana ubwayo yagikoresheje. Bibiliya ivuga neza ngo twakijijwe kubw'ubuntu, ntivyavuye ku bikorwa vyacu, kugira ngo nihagira umuntu n'umwe yishimikiza ngo yikubite kugikiriza, yiyemere avuge ngo ni jewe nikijije. Ni igikorwa c'Imana yonyene, ariko mu nzira y'ukwizera. Ico ni ciza kukimenya, ariko benshi mugarukira ngaho. Mugabo Paulo n'izindi ntumwa zose na Yesu ubwiwe nibagarukiriza ngaho. Hari ukundi kuri umuntu amaze kuba icaremwe gishasha. Ubu rero no kuvuga ngo kuva ku gice ca mbere gushika ku ca gatatu tuzi neza, nimba waradukurikiranye warabonye inzira yo gukizwa, aho twavuze ngo ivyerekeye gukizwa ukuntu Imana ari duha imbabazi. Mugakiza harimo imbabazi, mugakizwa hariho kwemerwa n'Imana, mugakizwa hariho gushirwa mu kibanza tukahindura icicaro, mugakiza twaragiriwe ubuntu. Ni vyinshi cyane twagiye turabona aho twahawe n'ingabire. Mugakiza Imana itanga ingabire, ngo bamwe yabahaye kuba abavugishwa, abandi baha kuba abungeri, abandi baha kuba abigishwa, abandi babigisha, abandi baha kuba intumwa, abandi baha kuba abajana butumwa cyangwa abavuzi b'ubutumwa. Ni ingabire nyinshi Imana yatanze. Ni ukuvuga ngo yaduhaye agakiza, iduhana n'ingabire, iduha n'ikintu kidasanzwe cyo kwitwa abana bayo. Si ivyo gusa, yaduhaye kuba mu ishengero ryayo yakunze kuva kera. Ryarindi Yesu yavuze ngo nzokwiyubakira ishengero ryanje, naho imiryango y'ikuzimu yohaguruka, naho abadayimoni bogira gute ntibazogira ico barigira. Iryo shengero niryo twahawe nk'ingabire y'Imana. Ibanga ari we Kristo ryari ryaranyegejwe kera, ryahishura iryo shengero. Ico cyose ni igikorwa c'Imana. Rero mukundwa wadukurikiranye ku gice ca mbere gushika ku ca gatatu, ndagomba ndagutumirire mu bice bikurikira vya bindi novuga ko biri nkoramutima, vya bindi umuce wa kabiri w'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bugizwe n'icyo Imana yadukoreye ikanaduha. Imana yarateguye agakiza, Imana yaratanze agakiza, iragaha abantu bayizeye kugira ngo bacike abana bayo, kugira ngo batsindanishirizwe nayo, kugira ngo babera bayo, kugira ngo babe inyegu zayo, kugira ngo babarizwe mu ishengero ryayo, kugira ngo bahabwe ingabire zose. Ubutunzi bwose Imana yari yarateguye kuva kera yabubikije abizera bayo. Imana mu gice ca mbere gushika ku ca gatatu iguma itwereka ivyo dukorera, ariko kandi muvukanyi namba waradukurikiranye umviriza umuce wa kabiri turawutanguye. Umuce wa kabiri murabizi ko ku gice ca kane uwambanjirije yaravuze kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 16. Uyu munsi nkeneye kuvuga kuva ku gice ca kane umurongo wa 17 gushika ku murongo wa 32, hama tuzobandanye turabene igice ca gatanu. Nagomba nabibutse yuko ibice vyose bigaragaza ikindi gihande ca kabiri kigaragaza ubutumwa bwiza ubwaribwo, canke ikindi kintu gikomeye kigaragaza ico twahawe muri ako gakiza. Mu gakiza Imana yaduhaye ubugingo budahera, Imana yaduhaye ubuzima, Imana yaduhaye ubumana bwayo muri twebwe, Imana yaduhaye imbabazi zayo, Imana yaradutsindanishirije, Imana yaduhaye ingabire zose kugira ngo dushobore gukomeza kandi dushobore gukora igikorwa cayo n'ivyo yaduhamagariye. Ariko kandi reka turabe umuco wa kabiri w'agakiza canke w'ubutumwa bwiza. Uvuga ngo ivyo twarahawe ivy'Imana itanga, twahawe ingabire y'Imana kugira ngo dushobore kuba, dushobore gukora, dushobore kugenda, dushobore kugaragaza, dushobore guserura. Hari ivyo duhamagariwe kugaragaza asangwa twarizeye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu.
ndabatumire rero bene data, muracari kumwe na Pasteur Izere Aimable ngero rya New Beginnings. Ndabatumirire kugira ngo tubandanye dusome ku gice cya kane ku murongo wa 17 havuga ngo nico gituma mvuga ibi nkabishingira inahe mu mwami wacu ngo ntiwe mukigenda nkuko abanyamahanga bagenda mu bitagira ikimazi by'ubwenge bwabo, ivyiyumviro vyabo biri mu mwijima, batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana kubwo kutamenya kuri muri bo no gukomantara imitima yabo, kandi babaye ibitimbe bishira mu ngeso z'isoni nke mu gukora ibihumanya by'uburyo bwose bifatanije no kwifuza. Ariko mweho ntimwize Kristo mutyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we nkuko ukuri ko muri Yesu kuri kubabwira ko kuvy'ingeso zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera ubozwa no kwifuza ku ruhendo, mugahinduka bashasha mu mwemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu mushasha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera kukuri. Ku murongo wa 25 maze mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane ivy'ukuri na mugenzi wiwe, kuko turi ingingo z'abagenzi bacu. Nimwaraka ntibibakoresha icaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi nimuhe Satani icicaro. Wiba ntakongere kwiba, ariko ufume ucumukura ukoresha amaboko yiwe ivyiza, akoresha amaboko yiwe ivyiza kugira ngo aronke ivyo gufasha ukenye. Nihagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abayumvise ubuntu bw'Imana, kandi nimukababaze mwemu yera w'Imana yabashiriweko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Umururazi wose, ukujingitwa, ishavu, gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Mugirirane neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo Yesu. Haleluya. Nkuko turiko turabivugana abavukanyi, reka tubandanye turabe ubutumwa bwiza bwatugize kuba ivyaremwe bishasha. Ubutumwa bwiza kubera kwizera igikorwa Yesu yakoze n'ingabire yatanze mu kwitanga kwiwe no gupfa no kuzuka kwiwe. Twimaze kwizera yuko turi abanyavyaha tudashobora kwikiza, Yesu ari we nzira yonyene idukiza, ituma tuba abana b'Imana, vyaduhesheje ubugingo bushasha, bituma tuba ivyaremwe bishasha. Nukuvuga ngo bene data, asanga warize Yesu mwe mukiza ubugingo bwawe, wabaye icaremwe gishasha. Nico gituma nawe utaramwizera vyo kubera vyiza umufate akanya ko kumenya ngo nta yindi nzira ituhesha ubugingo bushasha atari mu nzira yo kwizera Yesu mwe mukiza ubugingo bwacu. Asangwa rero warize Yesu mwe mukiza ubugingo bwawe, ni vyiza ko wibuka kandi ukiyibutsa neza yuko Yesu yakugize icaremwe gishasha. Reka turabire hamwe muri iki gice ca kane ku murongo wa 17-25 kuba icaremwe gishasha ico bisigura. Nibiki bigaragara ku caremwe gishasha? Icaremwe gishasha ni jambo Paulo yagumye akoresha mu mvugo yiwe no mu nyigisho ziwe mu kugaragaza icabaye kubizeye Imana, icabaye kubizeye Kristo. Bibiliya ivuga neza aho yandikiye abikorino bakabiri igice ca 5 ku murongo wa 17 aho yavuze ngo abari muri Kristo Yesu, ni kuvuga ngo abizeye Yesu ngo mukiza ubugingo bwabo, abizeye yuko Yesu ari we nzira yonyene y'ubugingo no gukira no kuba abana b'Imana, atayindi nzira ihari ari Yesu gusa. Abavyizeye bakamwakira mu buzima bwabo yabagize, Bibiliya ivuga ngo bari muri Kristo Yesu, abo nyene bari muri Kristo Yesu vyose ngo babaye ivyaremwe bishasha, ngo ivya kera vyose yabihejeje, ngo he vyose yabihinduye kuba bishasha. Reka turabe rero uwo muntu abwirwa ko ari caremwe gishasha, wa muntu asanzwe ari ishengero ry'Imana, wa muntu Imana yabitsemwo amabanga yayo yose, yayandi yari yaranyegeje kuva kera, ryabanga ari wo mwana wayo Kristo Yesu, rya shengero ryiwe
yagize kuba abagendana ubutunzi bwayo ngaha ku isi, ba bandi bahawe guhishura amabanga y'ubumana ngaha ku isi, nibo ngira mvugane nabo. Iyo Bibiliya ivuga ngo turi ivyaremwe bishasha, bisigura iki? Icambere bisigura nuko icaremwe gishasha ni cakiriye, ni cumvirije ubutumwa bwiza, ubutumwa buvuga ico Yesu yaje gukora, ico Yesu yakoze, ico Yesu atanga, abakiriye izo mbabazi, abihanye, abahindukiye bagafata inzira yo kwizera Yesu mwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Icambere, icaremwe gishasha nuwumvirije ubutumwa bwiza, akabwizera, akabugira ubwe, akihana, akemera gutangura urugendo rushasha rwo kugendana n'Imana yiwe canke na Kristo wiwe. Abo rero babaye ivyaremwe bishasha, hari ibibaranga, hari ibibagaragarako. Nibi Paulo aheje kwandikira ishengero. Reka tubirabe uko imirongo igenda ikurikira. Dusomye neza tukaraba kuri imirongo ikurikira, kuva ku murongo wa 17 gushika ku murongo waho wa 24, abariko arababwira ikintu gikomeye cyo kwiyambura umuntu wacu wa kera tukambara umuntu mushasha. Icaremwe gishasha, ikintu cambere gikwiye kuba kigaragara ku caremwe gishasha. Mbuzi icaremwe gishasha, abana b'Imana, abizera Kristo, abakijijwe, abavyawe n'Imana, kuko birivuga ngo icavyawe n'Imana cyose gitegerezwa kunesha isi. Umviriza rero, ikintu cambere muri twasomye, umuce wa mbere w'ibiranga icaremwe gishasha uri ku murongo wa 17 gushika ku murongo wa 24, aho tubona umurongo wa 17 gushika ku murongo wa 24 hagaragaza ngo icaremwe gishasha ni cigishijwe kwiyambura umuntu wawo wa kera ikikambara umuntu mushasha. Ni cigishijwe icaremwe gishasha n'umuntu Imana imaze kugira mushasha ikamugira umwana wayo. Ikintu cambere yiga yuko akwiye kwiyambura igikoti canke igihuzu citwa umuntu wacu wa kera. Bibiliya rero iragaragaza aha kuri iyi mirongo twasomye kuva kuri 10 gushika kuri 24 ngo nico gituma mvuga ibi ngo nk'abashingira inahe mu mwami wacu ngo nimube mukigendera nkuko abanyamahanga bagenda. Umviriza, icaremwe gishasha gitegerezwa kuba ciyambuye umuntu wa kera, kuko umuntu wa kera afise uko agenda, afise uko yifata, afise uko avuga. Mu yandi majambo, tutaramenya Yesu twari dufise imvugo, twari dufise inyifato, twari dufise ingendo, twari dufise uko twiyumvira, twari dufise ubuzima tubayemwo. Asangwa waragizwe icaremwe gishasha. Ubwa mbere nuko wizeye Yesu ukaba umwana w'Imana. Ubwa kabiri utegerezwa kugaragaza ubuzima bw'umuntu atakigendera mu vya kera, yemeye kwambura umuntu we wa kera. Umuntu wa kera Paulo aramuvuga ngaha ngo nkuko abanyamahanga bagenda mu bitagira ikimazi vy'ubwenge bwabo. Umuntu wacu wa kera nkuko bakiri muri wa kera twarimwo tutaramenya Imana, twari dufise uko tubayeho, nivyo Paulo yise umuntu wacu wa kera. Uwo muntu wacu wa kera ngo ibimuranga kuri umurongo wa 17 ngo agenda ngo icambere n'umunyamahanga. Umuntu wa kera wacu n'umunyamahanga, kuko ntazi amasezerano y'Imana, ntazwi n'Imana umuvyeyi, ntari mubo Imana yemera canke yakiriye kuko atarihana. Ariko kandi nawe turi ngaho kugira ngo tumubwire yuko hari ivyizigiro namba aba bantu bagizwe abantu bashasha bari basanzwe bari mu bakera bakaba ari bashasha, nawe hari ivyizigiro ko bamushasha. Ariko umviriza, we muntu wabaye mushasha, ivyo ukwiye kugaragara, ivyo ukwiye kwirinda ni muri caremwe gishasha. Ngo umuntu wacu wa kera yagendera mu bitagira ikimazi. Icambere camuranga yagenda mu bitagira ikimazi, ibintu vyose bitagira ikimazi, vya bindi bidashimwa n'Imana, vya bindi Imana ibona yuko atakamaro bifise mu bwami bwayo, nivyo vyari inyungu z'umuntu wacu wa kera. Hama ikindi agiye kugaragaza ngaha, ikindi kuri umurongo wa 17 ngo vyo mu bwenge bwabo. Namba hari ikintu cishe abantu kandi gisanzwe kigize umuntu wacu wa kera, ni kwiyemeza mu bwenge bwacu. Umuntu
yishwa kenshi no kwiyemera ko ashoboye byose. Uyu munsi abantu bagerageza gukora ibintu bishoboka byose kugira ngo binganishe n'Imana, kugira ngo bagerageze kwinganisha n'Imana. Ubwenge bw'abantu burabahenda, kubera ko umuntu uko agenda agira iterambere yibwira ko yonganya n'Imana, yibwira yuko hamwe n'ubwenge bwiwe yo kwibeshaho. Ariko kandi ubwo n'ubwenge buke niko birivuga, kandi si ubwenge buva ku Mana, n'ubwenge bw'abantu. Ikigaragaza umuntu atazi Imana, umuntu wa kera, umunyamahanga utarizera Yesu, icaremwe ca kera, nukwiyemeza mu bwenge bwawe, kumenya ngo nshoboye byose. Abantu bagaragara ku ubwenge bwabo bwa kera, icambere avuga ngo nzi byose, nshoboye byose, no kwishikana muri byose, ejo nzobikora uku. Ariko kandi ikiryoshe nuko ivyaremwe bishasha Imana ikeneye ko bagira ubwenge bw'Imana. Ikindi yerekanye ni ivyiyumviro vyabo byo muri ibi biri mu mwijima. Ivyiyumviro vyabo biraboshwe. Icambere ubwenge bwabo bariyemera ko bashoboye byose, mugabo bakibagira ngo umwana w'umuntu afise ahagarukiriza. Bene data, naho twogira ubwenge nituraronka ubwenge butuma tubaho ibihe bidashira. Umuntu aravuka agasaza agapfa, gushika n'ubu kugira ngo bavyoroshe abantu bacu. Umuntu wacu wa kera asigaye avuga, abantu basigaye bavuga imvugo ivuga ngo nyuma y'urupfu nta bundi buzima, turye tunezerwe tunywe hama twipfire, kuko nyuma y'urupfu nta bundi buzima. Nukwiremesha ku ubwenge bw'umwana w'umuntu ntibuzi nyuma y'urupfu igikurikira. Ariko ubwenge bw'Imana buvuga ngo nyuma y'urupfu hariho ubugingo budahera ku bamenye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ikindi nuko ivyiyumviro vy'umuntu wacu wa kera vyuzuye umwijima, vyuzuye ikibi, vyuzuye inzigo, vyuzuye ububi, kwiyumvira nabi, kwiyumvira ikibi ku bandi, kwikunda, gukunda yuko vyose vyogaruka kuri wewe. Ikindi yerekanye ku murongo wa 18 ngo batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana. Nta kintu cy'ubumana na kimwe bagira muri bo, nta principe n'imwe y'ubumana, y'ineza, y'urukundo n'ibindi byinshi bagira muri bo. Ikindi ku murongo wa 19, kandi babaye ibitimbe bishira mu ngeso z'isoni nke, mu gukora ibihumanya by'ubwo buryo bwose bitanijwe no kwifuza, bifatanijwe no kwifuza. Muyandi majambo, aha kuri iyi mirongo yose aguma agaragaza ububi bwose bugaragara ku muntu wacu wa kera. Umuntu wacu wa kera yiyumvira nabi vyose, afise ubwenge buke bwo kumenya ngo vyose ni jewe, ndonke isi yose impe, amahere yose abe gwanje, ubuzima bwose bubugwanje, ndonka amazu, ndonka ibiki. Ariko ntiyumvire yuko nyuma y'ubuzima hariho ubundi buzima, nyuma y'urupfu hariho ubundi buzima. Hariho ivyumviro vyiwe vyaraboshwe, aryamye arota bibi, ari muzima yiyumvira bibi. Inabi niyo yuzuye ivyumviro vyiwe. Si ivyo gusa, nta kubaha Imana kuri muri we. Bene data, abasa nabo biravuga ngo twiyambure ico kintu cy'umuntu wacu wa kera. Umuntu wa kera yiyumvira nabi, umuntu wa kera avuga nabi, umuntu wa kera afise inyifato mbi, umuntu wa kera yuzuranya inzigo, umuntu wa kera yuzuranya urwanko, umuntu wa kera yuzuranya amacakubiri, umuntu wa kera yuzuranya kwikunda, umuntu wa kera vyose agomba ko bibagwiwe. Niwo muntu wa kera. Paulo arahanura avuga ngo asanga warize Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uri caremwe gishasha. Ikintu ca mbere ugomba kumenya, kubera ko wize Yesu ukabicaremwe gishasha, iyambure. Ikintu ca mbere ukwiye gukora, iyambura umuntu wa kera yuzuye ubwenge buke bw'umuntu, wa wundi yuzuye ukwikunda, wa wundi yuzuye umwiza mu vyiyumviro vyiwe, wa wundi afise inyifato mbi yose ibaho, wa wundi afise ukwifata kutameze neza. Uwo muntu wa kera mwiyambure. Amica kabiri ahanura kiri ku murongo wa 25 gushika kuri 32, ahavuga rero yerekana yuko dukwiye kugira ingeso zigaragara kubizera. Kuva kuri 25 gushika kuri 32 yerekana ingeso zikwiye kugaragara ku muntu wacu mushasha canke icaremwe gishasha. Icambere yatwigishe kwiyambura umuntu wa kera, ica kabiri ni ingeso zigaragara ku muntu wacu. Agaragaza ku murongo waho usomye kuva ku murongo
wa 25 gushika 32 atwereka izo ngeso ngo twirinde ibinyoma ariko tuba abanyakuri. Mu kibanza c'ikinyoma tuba abanyakuri. Uno munsi isi yuzuye ibinyoma. Hari abantu buzuranye ibinyoma kandi vyitwa ko ari abana b'Imana. Kavuge ku kinyoma. Bene data birababaje kuba umuntu yitwa ko ari icaremwe gishasha. Wa muri kuremanga kuri icaremwe gishasha. Ariko igihe cyose uguruye umunwa uri kuravuga ikinyoma, ubayeho mu buzima bw'ikinyoma. Ubuzima bwawe bwose n'ubw'ikinyoma. Ivyo utunze vyose bitungiye mu kinyoma. Birababaje ko kwama watura kuri icaremwe gishasha. Mu gihe Paulo ariko rerekana ngo icaremwe gishasha gitegezwa kurangwa n'ingeso y'ukuri. Nezererwa ubumbwe nuko ubaye mu kuri. Hari abavuga ngo utabeshe ntushobora gusumira umwana. Hari abavuga ngo udashoboye kugira ikinyoma biragoye yuko nk'umugabo ushobora kubaho. Ariko ndakubwiye bene data asanga warabaye icaremwe gishasha. Umuntu wa kera niyo baho atakinyoma, ariko umuntu mushasha ukuri n'ubuzima dukwiye kubamwo. Ukuri kukiye kuba ingeso zacu za buri munsi. Agerageza kuvuga aravuga ati bene data nimuba abantu baraka mu izuba rirenge. Bene data irinde ikinyoma, irinde ishavu, irinde gushavurira abandi kuko warabaye icaremwe gishasha. Avuga vyinshi, avuga ngo nihagire ibyago biva mu kanwa kanyu. Irinde ikinyoma, irinde ishavu, irinde ibiganiro bibi. Uyu munsi bibabaje uri umukristo urazi ko wakirijwe wa muri kuravuga kuri icaremwe gishasha, ama verset biblique cyangwa imirongo ya Bibiliya iruzuye muri wewe, uvuga mu ndimi, bamwe mugenda mwibara muvuga mu ndimi, ariko ikinyoma carakuboshe, inzigo iruzuye mu buzima bwawe. Wama urivu ibiganiro urimwo nibiganiro bipfuye, nibiganiro bitubaka. Asanga uri icaremwe gishasha. Icaremwe gishasha si amajambo n'ubuzima. Icambere nuko ubuzima bwa mbere bugaragaza mu caremwe gishasha barizeye Yesu, bahindutswe kuba bashasha. Mu vyo Paulo abitezemwo aravuga neza, iyambura umuntu wa kera afise uko yiyumvira, afise ivyo vyari bimuboshe, afise ivyiyumviro n'ubuzima yari arimo. Icakabiri, ingeso zawe zigaragare mu kuri, ingeso zawe zigaragare umuntu ataboshwe n'inzigo, ingeso zawe zigaragaremo umuntu ataboshwe n'ububeshi, ubeho atabubeshi. Bene data ngo bandanya mugire neza n'abandi. Bene data ingeso zacu zibizo kugira neza abandi. Tuba abantu twiyumvira ku bandi. Icaremwe gishasha cyaronse ingabire iri muri Kristo ivuga ngo ubuzima bushasha bugira neza bose. Ndagutumire mwene data kuri ubutumwa twako turumviriza yuko ikintu ukwiye kumenya icaremwe gishasha icambere carize Yesu mwene ukiza ubugingo bwa. Hama icakabiri gifise ivyo gikwiye kugaragara muri bo. Ivyo bigaragara mu caremwe gishasha nukwiyambura umuntu wa kera. Icakabiri ni ingeso nziza. Asanga warize Yesu mwene ukiza ubugingo bwawe. Hindura umwambaro wawe. Iyambure umuntu wa kera, ambara umwambaro ukugororoka. Icakabiri ingeso zawe zishingira naye ko uri umunyakuri, zishingira nahe yuko uri icaremwe gishasha. Mu yandi majambo nidushobora kuvuga ko turi beza hama inyifato yacu igaragaze ububi. Namba twarabaye beza n'ubuzima bwacu butegezwa guserura ineza muko tubayeho, muko twiyumvira, muko tuvuga mu buzima bwacu bwose. Shalom y'Imana ibane namwe, ubuntu bw'Imana bubane namwe. Ni Pasteur Aimable Izere w'ishengero rya New Beginnings. Yesu abahezagiye.